Uvira nimba abanyarwanda bahafashe baje bavuze bati turaviyora amasezerano ya Washington bakazi buvira hugagwa nk'igasenyi hugagwa nko kuruhwa ntimuze muravuga ngo ngire ejo nzoje buvira gukora iki Amerika muga bivuze iti byananiye ibyo navuze nakarariye byananiye ni mwibeko cyatumenye ingene bipanze ntimwabonye umunsi bafata uvira ko ari imodoka z'u Rwanda zazanye amavedete mu mazi mwabonye Jeza M23 nico mwishuye kukijanye n'abasirikare bari muri Kongo mwavuze ko harabavuyeyo kubera bagombye gukoreshwa amakosa barataha mu gihugu ariko mwemeye ko hari abandi bakiriyo mu nyishu yatanzwe n'umukuru w'ibiro bikuru vy'igisirikare cy'u Burundi yaravuze ko abasirikare b'u Burundi bavuye muri Kongo mu kubahiriza amasezerano yariko arasinywa i Washington mbega mwebwe kwemanga ko hari abasirikare b'u Burundi bakiri muri Kongo ntibingana nuko mwemeye ko ayo masezerano i Washington u Burundi buriko burayarengako je mvuze ko ziriyo cyangwa zitariyo mu vyumve neza twige dufise amadokima atwemera kuja muri Kongo none amasezerano ariho akavuga ati ariko wavuze ngo amasezerano i Washington ngo none ngo hamwe zo zikiri muri Kongo ntiwabona amasezerano abuze abakongomani kurasa reka ndababaza ayo masezerano ya Washington abwira ingabo za Kongo zihunge ngo zive muri Kongo ariko twebwe dufise amasezerano na Kongo turi nk'abakongomani ko tuye amasezerano dufise ngaha muhira ngaha mu biro n'amasezerano yuko Kongo ari muhira tunavuka tunazotaka tunavuka sio kinyume na sheria kihalali tugiye tugenda menya vyose biranditse tuva ku telefone uti wanakuja wangapi 5000 tunaondoka na numvise muri rumitere bantelefona ngo munywanyi ngwe internet ngo irakora neza neka kwivugisha ngaho mwatu cyanga n'iki kuri uraza wivugisha kuko ntabanzi ngo naye kuvuga nabi naravuganye n'umuyobozi wawe yuko bidapanze mbere abanyamakuru nabwiye ni muri 2030 zo buri ndege kwiyemera gihe 2030 nzo buri ndege ati anyabuzogora kamwe kagenda kakuvumbika hasi ndabwira kajya kare ko butere sinzi ko nzogura ariko nabonye kwa 12 toni kwa 10500 kilo ruremeye dahendwa n'umuyaga niko nzogura ngaye ni miliyari 35 uzoyakura he nzo no mavuka sivyo none espe wewe muri buhumutsa we ntavyo zivyo nese bisi bihumbi cyane none kimwe cyane ibiramajana 2 ni miliyoni zingahe si 200 kugwiza 200 ku kilo si 140 none imyaka 3 7 miliyari nzobora mu transit reka basharika imbona kazoza uragira imbono iyo iprona itwara neza ntitwice ibigitwara kuvugura abasisiye mu Tanzania kuva 60 nitwara igihugu mugabo bwicanyi wofashe abantu ukingira urekuriyemwo abasoda jamwo pakira abantu makamyo runda mu kinogo shirako bidozeri babona wegeranya abantu bose abagabo bose wegeranya urazi ko intega amarangana 8 hasigaye abagore gusa n'abana abagabo bose babishe ndiko ndabaza amazina yaje yavuye kuko je sinumenye nitwa izina ritagira nisiguro acambwira ngo riso wanyu yari kwisi namaze arihe ngo yarapfuye 2022 none yapfuye atavyaye ngo abana biwe n'abazungu kumbe ari umuzungu kazi babyaranye yari yarongoye yatwaye abana aha ndafise abazungu tuvukana umuhungu mukuru turangana umukobwa mukwirikira wewe naruze n'amadokima muri fonction publique naruze amadokima yiwe nka parseme canke Olicom ntabwo twigira twumva umuntu wo muri leta avuga ati ko kintu cavuzwe na Faustin canke Gabriel Rufyiri ukuri nuko nabajya bamwamye muvuga ngo societe civile ngo parseme nande sinzi ubundi umuntu yavuze hariho umuntu avuze ciza bamuvuma ati wakipfuye none ati nduje no kuzakuna mu maso bitubazi none twese
kubera ko prefera kuza kubivuga ku radio wibaza yuko abanyagihugu bogumuka none umuntu yironkeye financement y'abanyaburaya n'amahera akoresha tutazi yakura twetwo bija ko muti yega rero n'amasosiyete civile amwe kubera atavuze bibi adashobora kuronka amafinancement yega kuja kuvuga ngo urabona kandi hariyo n'abavuga bashavuye no ushavuzwa niki turiya hapa ni duniani leta hapa dukaye. Nitwa Claude Kaze nkaba nkorera radio na televiziyo by'igihugu mfise utubazo tubiri n'utundi tubiri ntomoza mpereye kutu ntomoza nico mwishuye ku kijanye n'abasirikare bari muri Kongo mwavuze ko harabavuyeyo kubera bagombye gukoreshwa amakosa barataha mu gihugu ariko mwemeye ko hari abandi bakiriyo mu nyishu yatanzwe n'umukuru w'ibiro bikuru by'igisirikare cy'u Burundi yaravuze ko abasirikare b'u Burundi bavuye muri Kongo mu kubahiriza amasezerano yariko arasinywa i Washington mbega mwebwe kwemanga ko hari abasirikare b'u Burundi bakiri muri Kongo ntibingana nuko mwemeye ko ayo masezerano i Washington u Burundi buriko burayarengako kuko ni kabazo ntomoza nakajanye n'ibitoro mu mwaka umwe 2-3 igihugu cy'u Burundi kimaze kiri mu ngorane y'ibitoro ikibazo cyagiye kigaruka kibituma bivugwa ko ari amadevize mbega hamwe amadevize mu myaka 3-4 iri imbere yo bataraboneka mu by'ukuri tuzoba tukiri mu kibazo cy'ibitoro nk'uko nkaca ngira nti mbega ko igihugu cy'u Burundi gifise abagenzi umuntu agirwa n'umugenzi n'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi turizera ko ufise abagenzi mbega wa muco wo kwikora ku mugenzi kugira ngo agufashe mu bigoye mwebwe ntabwo mushobora kuba mu uyumvirako utubazo twanje tubiri rero niko kijanye n'abakozi ba leta mu kiganiro umukuru w'igihugu aheruka kuremesha mu kurangiza umwaka mu bibazo bamubajije baramubajije ikibazo c'abakozi ba leta bariko barata ubuzi ku bwinshi mu nyishu yisho yaravuze yuko ngo abariko barata akazi ego ari abantu badakunda igihugu mbega namwe mu mugambwe nuko mwoba mubibona narijya impamvu ituma bagenda bavuga bati nagahembo katagihuye n'ubuzima bw'uno munsi na cyane ariko ko no mukuru w'igihugu atwibutsa ko abakozi ba leta arabikorera hanyuma kandi kabazo nakajanye ni nuko ibanki nkuru y'igihugu eruka kwemera ko abaja kurangura mu Bushinwa bashobora gukoresha amafaranga yo mu Bushinwa amayuan mbega byo bavyazanye akarusha kahe mu gihe ugiye ku isoko nta kintu na kimwe cigeze gikoroka igiciro mbega iyo ngingo ntiyoba yorohereje abadandaza bikorera urudandazwa akabazo ka nyuma murantungana nabuze ko nse tubiri nashaka kubaza mbega mwebwe murumviriza ibivugwa n'amasosiyete civile kubera ibyo bavuga kenshi nk'abavuga ku by'ubutunzi mfashe nka Parseme canke Olicom ntabwo twigira twumva umuntu wo muri leta avuga ati ku kintu cavuzwe na Faustin canke Gabriel Rufyiri ukuri nuko mbega mwamubumviriza canke nabantu baraho bivugana ibyabo gusa bikarengana murakoze. Jewe nitwa Nsabimana Lengi Stefan naserukiye ikinyamakuru Isanamu Media akabazo kanje ka mbere mu mugambwe CNDD-FDD murafise Isanamu Media ego umugambwe CNDD-FDD murafise umugambi mwise turere Burundi aho biboneka ko muri ko muragomba ko ibibondo by'u Burundi bikurana imico n'imigenzo by'u Burundi nkuko biboneka nta bigo cyangwa amasantre ashobora kubera ibikino mparamico n'ibihari biri ku rugero rutonya nk'abitwa umunyinya canke izuba mu gihe n'ikigo cyahora Palais des Arts et de la Culture ubu kirimwo akaguriro kibihingurirwa mu Burundi ubunywero obere n'ibindi muri CNDD-FDD murategekanya shigwaho y'ivyo bigo umugambwe CNDD-FDD murafise umugambi mwise turere Burundi aho biboneka ko muri ko muragomba ko ibibondo by'u Burundi bikurana imico n'imigenzo by'u Burundi ariko nkuko biboneka nta bigo cyangwa amasantre culturel hashobora kubera ibikino mparamico n'ibihari n'aya mashiramwe hari biboneka yuko biri ku rugero ruto nk'abitwa umunyinya canke izuba
mu gihe n'ikigo cyahora Palais des Arts et de la Culture ubu kirimwo akaguriro k'ibihingurirwa mu Burundi, ubunywero n'uburiro, OBR n'ibindi. Muri CNDD-FDD murategekanya gushirwaho ishigwaho ry'ivyo bigo. Akabazo ka kabiri, umugambwe CNDD-FDD urarangije imyaka 20 uri ku butegetsi. Hariho ibyaranguze kumbure n'ivyagoranye kuko ibigora bigora abagabo n'abagore. Mbe dufatiye ku manota kwijana, umugambwe CNDD-FDD mubona ukwiriye amanota ngahe? Muri iyo myaka 20 mwari kumwe n'iyindi migambwe mu kurongora igihugu, ariko ubu muherutse gutsinda impaga. Nakaye kabijya kubona umugambwe CNDD-FDD uri kupanga igihugu wonyene. Akabazo ka gatatu, akabazo ka nyuma, turabona umugambwe CNDD-FDD igisata cy'abana bitwa ibisuki by'inkono. Turabona barigishwa gukunda igihugu n'umugambwe kuva bakiri bato. Tugiye muri kahise turabona harigeze kuba umuhari bitwa abapionnier wakomoka ku mugambwe Iprona. Naho nyene biboneka ko bigishwa nk'ibyo nyene mbere no mu gitabo cyo mwisomero mu myaka y'intango harimo igisoma kivuga nk'ibyo sinzi ko kirimo. Mbega abavuga ko ari yanzoga nyene mu icupa rishasha buba bihenze. Murakoze. Ibi by'ifumbire by'ikitoro sinabigaruka kuko ni ibibazo bisanzwe. Ifumbire gukena bavuze bati umwaka wa Kenya bakavuga ati umwaka uzatwararengeje. Nicyo gituma muzogenda murabe, sinzi ko muja muri tele muragenda murabe heshi urashobora gusanga naho itaje neza imirima isa neza kubera iki hari ifumbire yigeze kwinjira nyinshi barayibaca baribika abene gihugu. Erega nuko nyene abantu bakenera gusa aho bakura umuntu ku kajambo yavuze, mugabo ugiye kuraba ku vy'ifumbire hariho bamwe bagiye barabika n'umuhira ugasanga imirima iratoje, nuko nta abaje Gitega cyangwa baja mu ntara zose muzoze munaza munafotora muvuge muti none muce muhagarara ati wewe mwarose ifumbire uyu mwaka, azokubwira ati jewe naka niwe yarose je sinarose, we ko bisa neza ati hariya ko nari bikiye. Nicyo gituma burya dukuyemwo ukuri, donc dukuyemwo ibi byo ku umuntu ukaja mu bintu gusa byo gutega umutego byo kubaza akantu bigorana. Sino ndabona yuko ku cyumufumbire ego haba harimo tugorane duto mugabo si ibintu vyotuma fumbire ija mu kanwa ka misi yose ku muntu, sibyo. Imigenderanire imeze neza, ibi vya Uvira semu 23 n'u Rwanda bareka kuza murarondera icongereza n'igiswahili muteragena mezi tavuga mugoma kwivuga icongereza muri abarundi. Ni ibintu bisanzwe, umupaka wugawe ucokugurirwa rimwe n'u Rwanda. Ikibazo ni kimwe, ntimuze muravuga ngo ngire ejo negative. Uvira nimba abanyarwanda bahafashe baje bavuze bati turaviyora amasezerano ya Washington bakazi Buvira hugagwa nk'igasenyi hugagwa nko kuruhwa. Ntimuze muravuga ngo ngire ejo nzoje Buvira gukora iki, uragenda urondera indege bashire aeroport mu Bujumbura mugende hejuru Tanganyika mugaruke mugwe haje. Igihugu kirakingirwa ku ngingo zose zishoboka. Nimuze murafata ibintu minenegwe kirakingirwa gusubitura cyabaza amasezerano avuga iki mbega vipi. Turabaza nese Amerika bivuze ngo amatezero cyo yahagarari turayibaza mwibwe vipi mwashige mavuze amasezerano abiwacu bavuye kubera amasezerano mwasize ko twende tugomba gutera ingorane ku isi. Ubururi singorane ku isi, oya ubururi singorane. Bururi bubi ingorane bavuze bati turaze ko amasezerano turemeye mugari byatinda yondabaga bizovana ingingo zindi zashaka gufata. Amerika muga bivuze iti byananiye ibyo navuze nakarariye byananiye ni mwibeko cyatumenye nyine ipanze kandi bizomera neza.
hanyuma nabonye ifumbire yagumye igaruka Mathias. Bicyo turiko turakora ibi by'ifumbire tuvuga ati byarengeze ko biki nibisanzwe. Kimugana kwambazi kubera iki kibajijwe umwaka. Cindazi ko kuva ndi president wa Sena. Canke ndi no muri imyaka 2020 umwavu wami urengako. Kuraba neza ico wagomba nga. Umwavu wami urengako. Kandi mumenye yuko ubushikiranganje bw'urunywi n'ubworozi twatubufashe n'ubu bwarasabwe yuko bumenya abarimyi mu gihugu ni igikoko kibandanya twe baradusabye renfort cyo gitwa twavuze tuti mu vyigwa tiko turatanga n'ingene umuntu atwara twaragiye mu Bushinwa turagendera umutumwa w'Ubushinwa n'upanze ingene bapanga mu Bushinwa sinzi aho twari kumwe ngaha mugabo ndazi ko SP utanyerera twari kumwe harimo twajanye mu Bushinwa kugendera na Sylvia twari kumwe twaragendeye umukuru w'umutumba nivyo tugatujemo natwe kugira ngo umukuru w'umutumba abo umukuru w'umutumba mu mugame no mu gihugu babiri bakore ku buryo aribo basaba umwavu ukora ku mutumba ni kuvuga kandika ndi kuri yo ku mutumba wa Sampeke yari azorima hegitari imwe nkandikishe hegitari nzorima bagaca bamenya imbura totahaza nibiki nzokenera hama kagenda kuri niyo ndiko Evariste petit frère bakavuga bati nawe azokenera ibi bakagenda umutumba wose batuvuga uti twege umutumba dukomanze apana umuntu uzokomanda nivyo tukeneye hazohora komanda umutumba muri cyo gihe rero niho tuzoca tumenya tuti ko mu mugambo turafise umugambi uko n'umutumba wose tumenye ubutunzi ufise kugira tuvuge tuti nkuko bavuga ati ibihugu biteye imbere bakavuga bati igihugu cy'Ubuyapani gateye imbere cya igihugu ca Vietnam kugira 20 kwizi mu gutera imbere tuje tuvuga tuti umutumba uyu urateye imbere gusumburiya mugabe bizosaba yuko umutumba ugutwara umutumba haba mu mugambo cyangwa mu gihugu ababizi abazi byose nico gituma mu misiza ivyo bibazo gusa ndiko ndaraba icyatumye bavuga ngo umwavu wararenze ko bija mu majambo menshi bashobora kuvuga bati hajya ahantu kubera Burundi bufungura ifo kwataka ahavinja arega turazinanye twese ngaha ku isi bavuga bati hajya abarundi badasumira hanze ni kubera iki kubera umwavu ataki erega umwasarondera hajya nyine avuga ati hajya ntibagurira injya hanze twe ntama yaturonka yabo batugurira injya tubatake ndazi icyo kintu nuko citondera uza gusanga byose bituruna oturuye ico kuko umwavu kuva mu 2020 na kangahe umwavu urarenga ukamanuka ukaduga ukamanuka none iyo variation muri 2025 niho yo cigira ingorane gusa ico ni kibazo cyo kwitondera hanyuma iriho mbabarire muvanda bicanga akarere bihuhusi upira gishizwa cishuye bavunya garukana uvira kabiri none uvira je sinako ntimuse no kukibaza nababwiye ko Rwanda ntimwabonye umunsi bafata uvira ko ari imodoka z'u Rwanda zazanye ama vedete mu mazi ntimwabonye Jeza M23 acha dashaka Rwanda Brigade anticorruption kinakivuze iture cyariwe ava na byo bimeze gute napre bosinze ko nabwira mugabo tendazi yuko hakozwe ibishoka byose murazi ko mwabajije sinzi karinga abajournaliste cyangwa abashinga amateka babajije ngo mbe stade yubatswe n'amayavuye nta bantu bageze kwibaza nyishwe ngiri yavuze ngo iki amahera yose abasomali baratwaye abonetse cyo tugora ikintu cy'abene gihugu iga byo byose no kubera tutagira amadetaye ndazi ko yishuye ati amahera abantu bazo bariba
ari kuri konte za muratora mwubaka ibintu by'abene igihugu. Urumva rero hariho icyakozwe na za programme za budget programme nababwira zatumye tukurikirana ko kera byari byoroshe gukura amahera kuri rubrique uyatwara ku yindi kugira ngo uyakoreshe nabi. Ikiriho intelligence artificielle nibaza yuko je ndazi yuko ico gisata kirimo none intelligence artificielle none mu ndero muri politiki muri ntuzeye none iterambere ry'ubuhinga none intelligence artificielle iterambere ry'ubuhinga none cyose nibirimo riga ntiba detaye byapiriye n'utuntu n'ibikuru bikuru genda udetaye bizojamo byose je ndazi mu bana mfasha hanze hari uwa mnyene vugeje ati naheje master muri intelligence artificielle ngo mangire PhD ari muri Brazil nace namubwira nti tubandaniriza ko nabwiye abantu babijeje ni murongira amahera mufashe birimo gusa detaye hamwe tutetaye tukinjira en profondeur tukadetaye akantu kose uzosanga birimo mugabo ugomba ko byaparesa kukadokima kanganuku ijya mbona kazoza tuyidevelopse n'ama 2 neka nka ngira ngo nyeshoro yarabwiye ati mu mugabo se ndeze ko ariga urwo gwifashe zo rumeze gute tukavuga tuti urwo gwifashe zo rumeze uku mbe umutima wifashe uzomeze gute ko tuvuga igihugu arega n'umutima turaje gutangurirako nese ikindi gitabo je nafise fondation Pax Burundi muga muri fondation ndazi ko ariko ategura fondation mu Burundi bwifashe na fondation mu Burundi buteye imbere izo bikore ko nibihe bikorwa twokora kugira ngo dushigikire iyo politiki. Namwe rero mwege mujeje kumesha makuru cyari muri mu bindi bisata sindi ijya ivyo umwe wese aravuga ati mbega mu Burundi bwifashe kamera ziba zimeze gute rega na kamera nkizo hariho kamera ntarabona mu Burundi jewe kamera ibimeze gute ifo urabona nk'ubu je nkene publicité ndabona ndayikoresha avuga none mu Burundi bakoresha publicité bakazana umuntu muri 3D hariho umuntu azava mu gicu akaza nyene yahumaganye agashika ngaha gaca je nabuze ndabikoresha muga nagiye muri Korea bo burumva bageze mu gihugu giteye imbere barakwereka umuntu akaza anganuko hamagashika yakuze uko ashika ngaha rira gacapanga byose nk'ubu je navuze ni nkurunza kapo ni mungirire nkurunziza avuye mu bicu nko mu ijuru akaza kuraba ku isi gene tumerewe agashitse akavuga ngo ngo ndabona ko mu gipanze agasubira n'akarorero mugabo ni murabishikako urumva ibyo byose ni imbono tukeneye yuko twugira none ntaza ariko araguruka none mu ijuru ntari abamarayika akaza guruka ashyize ku isi agaca yambaye costume agacavuga ngo wi dossier wayikoze nabi iyi wayikoze neza ngo mugabo ngo ndabona ko biraza agaca yicomekera si sawa none nka mukabipanga neza publicité zimeze neza rero byose nibaza ko birimo gusa kudetaya amadetaye ni yabuze rero mu madetaye bimwe usanga biri munsi y'ibindi ku byose nivyo kwa paresa hejuru hanyuma buruse ngo bashagenda twabagenda azavuga ngo ibihugu twebwe kumwa turagenda mugabo ivyo byamantuze uraze ko na wa muhungu mu Cibitoke yamona ko mu Cibitoke yakora internet senkije njyani DJ kubo wewe cyaranyarwa gose gusoma n'ibi by'iwacu ujya twetwa mu nderi buruse mugabo imyaka baramwankira kubera imyaka acanuka uwo bakorana ari hanze sindi igihugu yo kirondera twaramurungitse tugenda udoriye ari muri Algeria genda urondere ibi bintu urumva bagize jengira nka 10 kuko uteresharge ururirimbo kuri wifi yabo rutangura kuririmba ugifyonda nta teresharge mibaho ni direct urumva mugaba cabura security ntibashobora kwisekiriza ngo ntuyibe umutima tubiye ati kura muri izo wifi zanyu turakura mutarazidagitiva ati shiramo yiwanje rero dushizemo ufyonda ruza muhanda yaririmba ataramufyonda mugabo rero bashagira ingorane zikurondera kusekiriza iyo wifi yabo
urumva rero ndavuze ngo mugenda hanze muze kubidoriya birabaho gusa ntiwovuga ngo ugende nk'uko tugenda kwiga imisomene ivyo biragusaba kameme ko ni technique biragusaba kugenda ari nka seminaire de 6 mois ari nka recyclage de 3 mois 6 mois ivyo vyoshoboka nibaza yuko babirondeye bo bishobora bo hanyuma ikindi naco rusansuma sinababwiye none umva rusansuma baregije imisi indwi mugabo ifumbire irenze ko imisi itoni imwe induru ibintu byose birashobora kurenga ni mu cyandike muzokibaze nikora akibaze mu nzego ababijeje cya rusasuma uwa kibagije tikazozo kibanza nta nivyo nayibumbe jewe ko ari imisi barengeje ko bakawutse abantu babijeje mu cyandike internet twarakishikirije numvise muri rumitere bantelefona ngo munywanyi ngo internet ngo irakora neza neka kwivugisha ngaho mwatu cyanga n'iki kuri uraza wivugisha ko ntabanzi ngo nari kuvuga nabi naravuganye n'umuyobozi wawe yuko bidapanze urumva rero rumitere ishobora kuba igeze kuba banywanyi barenga miliyoni 5 tuko turabaza yuko ifise capacité y'abo bantu nico gituma mu gutegekanya Starlink yaraje naho itarakora neza ko yo yokoresha satellite direct mugabo ishobora kubizimvye sindayibaza mugabo hariho n'indi yitwa ikamobile nibaza kizotangura vuba kugira ngo ize gusubirira basi kubera ubona ntuzeye una mobe iri faible sinzi ibyo ari byose ndiko bazi marketing sinzi ko ngorane nki hanyuma hariho ime yakera yitwa rero yitwa mwihugu Econete nawe nyene ni ngorane urumva rero nibaza yuko rumiteri shobora kubiri satira n'abatoba babivuga bashobora kuba ariko barazana ivyuma bishasha mugabo biraboneka yuko connection atari kirenga tuzogwana rero urugamba kugira ngo bigende neza bo ivyo by'ubusuma bukabije ni kibazo cyo kwiga neza gutuma uri kurakora neza dossier narigeze kubwira nabajya bamwamwe muvuga ngo société civile nabwiye none ko mubivuga ku radio mutabishira inzego babijejwe twe twavuze ko mutwara umugambi ko twe tutwara umugambi uri ku butegetsi ko mutegera muduha muvugira ku radio mwibaza ko nyage baca bagumuka bizani turabi yuko ibyo wavuze ari ibyo tugira narize tugire na ankete yega kuja kuvuga ngo urabona kandi hariyo nabavuga bashavuye no ushavuzwa niki tulia hapa ni duniani leta hapa dukae harumu sina mbere yavuze ngo kwiyeza ninde yapaje kwiyeza sinzi kariga ngo urabona ngo mwavuze ngo twiyeze none se uko amamuno yiyeze mugabe bimenyekanye bisawa mugatwebwe je vraiment na ndumunyamanga mukuru mubisiza amaso hirya no hino biriko biragenda neza nta mpamvu buri sato ibidahizwe ntacyo kuba ariyo ende ukizi rero ico tukizana tukizana rero bo muri ETNB yavuze ati gupanga amazi ubasha iki naco nishura ko boriye abajejwe mu nyubako nta tegeko ryobaho none umuntu aduza bukeye ko bwigere umuntu bije ashaka kuyipanga bivanye n'ingene wamubwiye none udugije amaca yakurahe murakibaza abayesende bati aha nta bushikiranganje namwe gutegira umuntu aho bukukira nga nibaza ko ico kintu mu kibaza kubera sinocishura kubera no kwaba nishura nkasanishuriye nabi upanze cyangwa upangishije ko jewe simpanze kandi simpangishije urumva rero ngaho aho nara ico kibazo navuze ni simpanze kandi simpangishije ngiye gupanga ndaramye hotel tukava duhejeje aca nigiye turahezanye rero kibaze kubera urumva n'umugambi bakibajije cyo mucandika ngo ibi by'ingabo za Kongo z'Uburundi ziri muri Kongo je mvuze ko ziriyo cyo zitariyo mu vyumve neza twige dufise amadokima atwemera kuja muri Kongo
je amadokima ariho mvuga ko turiyo sinzi ko muvyumva neza hariho amasezerano ariho none amasezerano ariho akavuga ati ariko wavuze ngo amasezerano y'i Washington ngo none ngo hamwe zoba zikiri muri Kongo ntiwabona amasezerano abuze abakongomani kurasa reka ndababaza ayo masezerano ya Washington abwira ingabo za Kongo zihunge ngo zive muri Kongo ariko twebwe dufise amasezerano na Kongo turi nk'abakongomani sinzi ko muvyumva neza urumva dufise amasezerano na leta ya Kongo ni kuvuga yuko ega n'abasoda b'Iwacu muri Kongo sitwe tubatwara batwagwa na Kongo sinzi ko byumvikana bishobora kuba biri fru mugabo nagomba kubwire yuko dufise amasezerano yuko dukorana amasezerano akiriho ni nkuko tubari turiyo amasezerano ariho mugabo kuvuga ati iyagise ko natwe turaraba kuko bavuga ati iyagise ko abarundi gusa je bisanzwe mugabo amasezerano ubu ariho ninde azoyakura ko ari hagati ya leta zibiri kandi abakongomani barishimiye abarundi rwose rero ku bice 90% je nari Kinshasa kuri Stade des Martyrs nyinshi mukuru w'igihugu washitse muri Stade des Martyrs i Kinshasa wamengo ni igitsindo cha Barcelone kuri ya stade yabo ya 20000 personnes kwishimira ikintu umva rero amasezerano ariho n'utoba ariyo naho yogenda uwo munsi abari en ordre kandi twebwe ry'amasezerano ya hariya Uburundi ntibuvugwamo kuko Uburundi ni Kongo muvyumve neza Uburundi ni Kongo bavuga abantu badakwiza baza guhunganya imbibe z'igihugu imigwi idapanze iri hariya umva rero ico ntimuze kurasira kuza murakibaza nuko tuye amasezerano dufise ngaha muhira ngaha mu biro n'amasezerano yuko Kongo ari muhira tunavuka tunazotaka tunavuka sio kinyume na sheria kihalali tugiye tugenda menya byose biranditse tuva ku telefone uti wanakuja wangapi 5000 tunaondoka hari ubuvuze ngo igitorongo abagenzi none uko amusega imisi yose Journaliste kibaza ucosega imisi yose none abagenzi bari chapa kazi dukore abane byo gusega umuntu ashaka gusaba gufasha umunsi umwe igitoro dukoresha ibihumbi 30 by'amari miliyoni 30 z'amaritiro ku kwezi gwiza ibihumbi 2 60 miliyari y'amarundi ku kwezi none wocuza gusega ibihumbi 4 navuze fata miliyoni 30 z'amaritiro kugwiza ibihumbi 4 ni 7 miliyari none wocusega kimisi ngaho ari none murakubwiye ati ndakudodesheje amezi 2 desakarani miliyari ucuvuga ngo kumudodesha ngo uri kibebe kuma kidondera ibere yo yinyegeje ya mama yo hacu urubebe umubebe niwe kumaza kurondera mu muzu kwa mama y'ibere riri rekaje kare afa kumva shonje mama ibere chapa kazi jewe byo nabivuye mu byo gusega kwe kazima nabonye ko bishoboka utikukira ngabajya turi haje twaba tugira inama birashoboka rero ibyo gusega birashoboka none usuzega imisi yose kandi je ndagomba yuko umurundi wese aho kwigira umunyamahanga ubu umurundi original ubu umurundi wo ngaha mu gihugu cyantari apana kwigira umunyamahanga ngo none ngo tuzongo ngo iyo myaka 3 isigaye yose uzongo zubaho kunyene genda mwijuru ibintu bashaka guhinduka none amazina ntatagukora wewe ku munsi utanga itoni zingana atanga itoni jana zo guhingurura
ku munsi naho nyene bariko baragwiza kugira bagwize 12 1200 tonnes par jour. Turibaza ko mwaka uza dushobora kuzishika tuguhingura. None yose amadovize tuba turakora. Mugabo uvuze ngo gusega abantu bose bavuga ngo azoduhasha. Urazura muri asega ari wibaza yuko umufitiye ideni aha gutelefona ngo kakantu gutansunikiye akahe igasidruwa sidruwa uzubona umuntu agutelefoni ngo harakantu akahe ngo kamuhorungirira wabaye umugenzo we aya maboko yacu itugira ngo ngwafyondeke dukeneye kwaba bana gufyondeka mu minwe amabavu chapa kazi abanyamureya bivye amatinere kera bayimbisha amasipiri imashini zije vuba zibafasha natwe tugomba badufashe tujyame twikangure je nawe yoro matara muntare makamba ati wafati ya faundi za noveje kose noveje pour réfugié hariyo za adra hari ubuntu bushika nka ubwiko bwa tia faundi bari bugashika 40 abanyamakamba ningene hamera ntarimo yakora ngo bagira neza nanye ndavuga nti jewe nagira umasaya nyipa mu ishamba ndavuga nanye nzobirukana buke umwe ku wundi uwa mbere ndamubwira wewe ntupanze nta mico n'imigenzo ukurikiza genda ngo duca twugarishira hamwe ca mujana uwundi wewe uri umugabo uzokoje imishatsi ugafunga nk'abagore ugatobora amatwi uri umugabo ondoka aca twanishira hamwe giyiwe bose ndabakoreye ko bose gushika bugare ubonye amakamba nibo bambere beshejeho ibintu byo gusega tubihagarike capa kazi twese ngaha umuntu wese uvuga tuti wewe uri kurakora iki ege ibi bintu byo kuvangura ubuyese nese ibyo dukeneye tanga karorero twese turi ku kivi mbere banyamakamba nabwiye ni muri 2030 nzogura indege kwiyemera gihe 2030 nzogura indege ati anyabuzogura kamwe kagenda kakuvumbika hasi ndabwira kajya kare ko butere sinzi ko nzogura ariko nabonye kwa 12 tonnes gwa 10500 kilo ruremeye dahembwa n'umuyaga niko nzogura uzogura ngaye ni miliyari 35 uzoyakura he nzo no mavuka sivyo none espe wewe muri buhumutsa we ntavyo zivyo nese bisi bihumbi cyane none kimwe cyane ibiramajana 2 ni miliyoni zingahe si 200 kugwiza 200 ku kilo si 140 none imyaka 3 save miliyari nzobora mu transisi reka basha reka imbona kazoza uragira imbono aho ndaje vuga ngo matongo none ngo yakuye nagiye mu yatamera ni hari amabuye ni 20 metero amajana 3 gira turonka amazi mu kuzimu ubu sirigation senza abenjine muri South Africa imba ku metero amajana 3 duza amazi tuvomera turako bidashoboka kubira iki tuguma tuvuga ngo tuje gusega umuntu uzosega sa 20 miliyari fois 12 1440 miliyari ni ndazoguha ayo mahira Migani karikiri mandara 12 fois 12 1444 kishako ya mazero yose nako miliyari igihumbi n'amajana 140 ngaye n'amajana 140 ninde yaguha uwo muntu wamukoreye iki apana ngibyo kuvuga ngo bagenzi ugemura urwa akagusubiza urundi isi ugwagwa sibiseke byabiseke mushishira mugiye gukwa negative ni miliyari igihumbi 120 ku kwezi dukeneye igitoro cyugenda rero umubwira umuntu aza kubiguha je nama niko ndavuga abantu tuzirikana ico turi hariya muhira narubatse hariyo sanzo ndiko ndubaka n'ishuri nayitiriye kwishura ibintu nahora niba ndi umwana
ubona ndumwana nagenda twege ntitwabika ibintu muhira ukagenda ahantu mu murima ugasanga ibiba arashide zimbuye tukatwiha ko ikibakure tukaja kwicara mu ishamba tukagitona tukakirya ukasanga ahantu hari imisigati ugaca bajya bose barakontribuye kugira ubeho mugabo uvuga ngo birabasha cyane cyvuga ntibasi kugira nanje ndasize mu ndumane kubera ntibuka umurima nahora nza kwibamwe reka nubake sande dosane ndayigire nziza muzore mwivuza namwe mvuga muti wa mungu nawe twibi biyoba yatugarukiye kajayo kandi tugiye turifata yuko umuntu yigenga aguruka agenda n'imihezagiro nturonka je ndababwije ukuri dusho gendo umubibi yatanze ikori kugira wige ugacumuta ukagenda uzungurukana n'abantu hariya iburaya gosha droite ufasha abandi nawe avuga ngo igihugu cacu imyaka 60 maze twikukiye ngo nkabura n'umuti yo ndakubwiye ukuri nawe ntuyezagiko ajya umuntu baramusengera abutazi abantu bagusengera bati uwo mwana wana twe tuciga kera kubera abanyeshuri bari bwabegeje bagutwaza isakoshi twe twaragenda kilometero 30 kuja kuri imodoka barapanga abantu bagenda barakwakirira isakoshi ugiye kwishuri ugacuvuga ngo ntibari muri wewe ukabona ko ukaze wenyene hariho umuntu yikoreye isanduku kera n'amasakoshi niye bwaze twikoreye igisanduku c'ibiti sibyo ganuze bagutwaza igisanduku c'igiti bagaca bapanga wo kundi mutumba akwakira wakagusa kundi mutumba undi akakwakira gushaka ku ibisi ugasanga ugiye kuri ntuze kuri ibisi hari abantu 10 utazi bakurindiriye ngo tuva ngaha giye ugaca ugugwiza n'ubusa cyenda bagije ukuri rero aya mayuwa ntugire ngo batanguye biboneka vuba oya wewe ngo mbe mu Bushinwa ikintu cyotuma mu isoko ubona cyagabanutse kiva mu Bushinwa havayo ivyo kubaka vyinshi kandi urabona ko ziko ziraduga ukeneye rero kuja ku isoko je nibaza ko woshigikira ahubwo barimyi bagatanga kupunguza ingezi gapunguka igiciro ubu haize imyaka nk'itatu ikiro c'ibigori kitarenga 2,000 ibiraya je narimye ibiraya ndateba ndaheba nari mitoni jana bambira ngo ikiro ni 12 egre ndayihaba mfise abana bajana bidugaburira egre A egre B egre bakobwa pantere tigre n'abandi bavuga ati ntavyo tole ukabaha imisi yose bya gatatu bazi wapi nibihera urumva rero nico gituma igikuru reka dufinance l'agriculture tuyishire muri subvention abantu babeho bajya kuko ufungura ibindi byose birizana abashinwa barigeze kugira ingorane y'inzara barambiye bati twe twarashavuye abanyaburaya aho kudufasha baratwenga bari bakiri miliyoni 580 cyo gihe hatera inzara mu Bushinwa baramererwa n'abantu barapfa leta ikifata ingingo okay ibindi byose bibure haboneka ifungurwa n'impuzu gusa ibindi byo none imfungwa zibonetse n'impuzu ko uburaye neza carota neza haraye inzara uraza kwavuka inzigo atanzigira iri mu gihugu gashahu abantu bafunga ibindi ntibica bica ubwo nyene none abantu bose mu Burundi baraye bafunguye uraza ibihugu birira batafungura nicyo gituma tuvuga tuti zamuraba neza barashaka kuvuga bati iki kumbe bariko barasotera kubuza abantu kurima kugira hatere inzara tuzobikorera ko navyo nyene twege ko nivo y'umugambwe ahubwo iyo haje ki tukabona catatse kwihemero donke kuri pumo kugira ntuheme cyatumenya tuti hajya zibira tugiye kuzibira societe civile ebana jewe rero nta mwanya nifitiye ukumviza abantu bazigira ibiganiro yavuze ngo societe civile murayumviriza ngo parseme nande sinzi ubundi umuntu yavuze bone jemba nibereye mu Cendajuru gusiga bangazi
hari ityazo hari ya ruguru imurungurira ntiwazigara imurungu none abo bantu je no bumviza muri kadiri je wamba fise programme nziza y'umugambwe yinyira dukora n'aba SN n'aba cadre d'app tuba tuti mukurikirane iyi programme kija mu ngiro none umuntu yironkeye financement y'abanyaburaya n'amahera kuri tutazi yakura twetwe utwo bija ko muti yegariwe n'amasosiyete civile amwe kubera atavuze bibi adashobora kuronka amafinancement igaga turazi nani hariho umuntu avuze ciza bamuvuma ati wakipfuye none ati nduzwe no kuza mu maso bitubazi none twese bazajya umuntu ava kuvuga je nabaje none ko muba mubizi kuri ko mutabizana muca mugenda mukavuga muti ikiganiro isi rasha isi isha wapi isi imaze imyaka miliyardi twe muri geology twize yuko kuva isi remwe nyaba ari miliyardi 100 ama miliyardi x isi riho kutabizana ngo ndabikorereko mvuge nti komisiyo yigena murabe aha bashaka ko babivye kubera ko prefera kuza kubivuga ku radio wibaza yuko abanyagihugu bogumuka bashaka kubira ati aho wawukaranga twari musi y'uruji ega turaganiye kiravye nzana amadosi hama muzoze muraza muvuga muti wasanze ari gute oya nasanze wihenze ikisico mugabo kubera bisabwa yuko babivuga bivanye n'amafinancement yo yavuye bashabavuga na prefera kubivuga hako babiha ubijeje jebe ni yunda bakunda abanyagihugu barambye bati aka kantu kameze nabi SG ni asante ni uzombaza mu rwizi biri direct kubera abanyagihugu n'abapatriote bavuga bati tubwira kugira bihinduke nituvuga kugira twiyerekane oya baratelefona bagira abene gihugu gusa ubona nishyuye nabi n'umunange urazibira SG ntibiki ngo reka komine yacu bagoye umukiya rugamba mama wawe n'umugabo hari abantu banshusha ngo nzibire kugira ikomine ntitwagwe n'umugore umanye ndabaza rero ko bavutse ku mugabo abo ndabishura nabi mugabo ndi bose barambye bati akanaka rero tuva he babantu mwavuga nico jewe nta ninguvu no bishiramo kubera ubikeneye ko uronka hagihinduka bijane naho urukumbira nejo naho boca baja ku maradi bakavuga ndabya ni jewe sinumviriza vuza ingoma shiramwe intuze inga chapa kazi badirisha manda tumo kuhivi nico gituma rero yavuze ati mbe murabumviza je ndamumviriza sinzi nkabo je nabo numviriza sinzi nkuyo mugabo urabaza mu nama tukavugana abantu bose twicaranye bavuze ati kumbe nitwa tuzi n'ivyo ari byo ni ivyo nyene mu banyuma rero kandi muce muheza ibiswi vy'inkona jerereka guteranya ibintu vya kera n'ivyo bazana ibintu vy'abajerere iyo bayiprone itwara neza ntitwice ibigitwara igihugu iyo iprona itwara neza ntitwice ibigitwara igihugu n'abasisiye muri Tanzania kuva 60 nitwara igihugu mugabo bwicanyi wofashe abantu ukingira urekuriyemwo abasoda jamwo pakira abantu makamyo runda mu kinogo shirako bidozeri babona yiga niko nyine umuntu azarahora je nababwiye ndi umuntu wese azokwifuta kuvyo yakoze ubu turi mu 2025 imyaka 60 n'ingahe n'itanu 63 twikuki iprone bigitwara igihugu abarundi ntibagoye ubaha amahoro bakikorera ibindi mugabo uvuze ngo urabakuza
wegeranya abantu bose, abagabo bose wegeranya, urazi ko intega amarangana 8 hasigaye abagore gusa n'abana, abagabo bose babishe. Je nagiyeyo twicaye mu mazone ngo rega abagabo bose baje vuba, ngo twari tubebe 8 amoso zakoroka. Rero ntugereranye ivyo, iba tuyita ancien systeme, niko tuyita. Igihugu gipanze abantu bakiberaho neza mu mahoro n'umutekano, ukabwira ati urime wimbure uvyaruheke Imana iguhezagiye. Abarundi sabatagatifu sino iprona yo yikwiye ku butegetsi niyo yajya byonze, ntuza kuzana rivya jerere ngo didiridiri ndumwana badasigana. Nasha oya ntabya didiridiri ngaho kari yakari biba ngo didiridiri ndumwana badasigana ni muto sindi gito ngo nyambo ngo mva hasi bavuga iyo aricyo bakurikiza tungefika mbali. Je umunsi umwe nabajije mama iri zina rya reverend mwari kuye, ndiko ndabaza amazina yaje yavuye kuko je sinumenya nitwa izina ritagira nisiguro. Acambwira ngo riso wanyu yari kwisi, namaze arihe ngo yarapfuye 2022. None yapfuye atavyaye ngo abana biwe n'abazungu, kumbe ari umuzungu kazi babyaranye yari yarongoye yatwaye abana. Aha ndafise abazungu tuvukana. Umuhungu mukuru turangana, umukobwa mukwirikira wewe naruze n'amadokima muri fonction publique, naruze amadokima yiwe umukobwa kuko akagera ka bebe kakivuka. Baba muri Burundi Palace Hotel, yaho mi hotel yarakazi, yarafise master muri chimie analytique, yize muri Leningrad, Université de Leningrad mu Burusiya. Urumva rero ibi byakahise bya iprona musose kubizana no mu matora. Mwaragunye iprona kuri ko batayitoye, bavuze umukuru wa iprona yagapfa. We nacho mupfa yarose ubusa, uracendera bene igihugu twamaze kwevoriwa twe tuvuga tuti uciyumvira wese tumukonjige verbe nawe gacuvuga ngo jewe ngo ndaguvye ndabishikiye kubera yakari bavuga ngo yakabiye n'igira. Rero twebwe ntibisa ibisi by'inkona oye turabipanga neza. Jewe makamba afise 12,000 nankata kaso mugamba sendefudede bajya baza kuri nkuru za kapu ni 12,000. Ubu rero mu gihugu cyose twavuze byose narabemereye mbere na equipe mazi dukutangura muri fondation intara yose 2,000 abana 2,000 bambaye neza birato byiza amasokisi meza amapantaro makola ama-t-shirt amakefe bitegure kwa bakuru gutwara igihugu kukigwanira ari abantu biteka pana ko umuntu mufata yuko umusanga kwiyora barango ngo haba muri koga ngo ntunyegere waramugize mwiza rabo hari umuntu umugize mwiza yo kwa rero ni ibi ntibisasha nta filozofi ngaho nta filozofi yoya twege n'ibintu VIP tubugisha urukundo gukundana kubaho neza kugirante gushira imbere kubaha abavyeyi gukerebuka kumenya igihugu cyari cyo guhigwanira byose cyo twigisha CCM ndakunda kuja muri Tanzania ndababwira nti cyo twaganiriye na President Mkapa seka ndabirege kuvuga ibyo twavugaye isanganiro sport stade Intwari inguvu mu ntamba stade Intwari ndaza kuraba nuko dinatari ngahaba yabimpana naheruka ari mu ma 25 miliyari mugari baza kuzika 30 zishika 30 uko twari dutanguye siko twabandanije burya twari twatanguye tugomwa kubaka kantu diligence gashobora kwakira inkino mpuzamakungu gafise amayisikariye ajya yo hasi gusuka ariyo hije ataye arimo hama turagera turabihindura twe dufise aba engineer 10 atakindi bakora atari kudesigninga baruka muri FIFA baruka muri CAF ku munsi bagenda barabisubiramo ku munsi gushika haje kandi haratugoye kubera mu kuzimu hari ibumba hari ibishanga bimeze nk'ibumba
ngira mwarabonye n'irya parking yonyene shoka twamera menshi ndaza kuraba kuko twarize gukurayo ibintu bimeze nk'ibumba tuzana amadeshe yo kuri Muzazi bijya bibuye bya bibi volume irenza 1 metre de hotel hajya muri parking honyene kuzunguruka hose tukurayo ivyondo tubita kubitariya tuzana ivyo ku Muzazi turundayo kugira ngo ntihanyike. Urumva rero kubera yubatswe ahantu hamize nabi mugabo ndibaza yuko ubutwe twasavye imiliyardi 4 tuguhera heza hariho umiliyardi munini usukuri kuri banko yaduhaye amahere gutangura hamwe gushiraho ya tableau nini gushiramo climatiseur yabivuze sinzi wabivuze yuko bashuhigwa hari ama climatiseur tuteza kuzana n'ibindi byose kugira ngo urabona nahajya akajya gadunguruka kujya kuri stade kagaza kujamwo tapis rouge si atletisme kubera mu nyuma ikibuga baracaguye atletisme kirapfa sino tugitangura twaze mu piste atletisme mugabo bazanye musezero mushasha baca dusanga batwaye hanini kubera irrigation ajya amazi mubona ayivomera ari automatique ajya ntiratekanijwe mugabo cavuga ati iyi gazo itavomewe ice yononekara rero baca dutwara espace gucisha ngo amazi bayitwaye ikituma piste ya atletisme ibanto nico gituma mugabo twaraguze ibikoresho by'ukagira rouge kugira ngo bariko badefira nk'ungana premier juillet nta gutumurira nyene cyo mukuru w'igihugu ifo ko baca kuri tapis rouge rero ako kariho rero amafaranga ashobora kuba ari nkayo hanyuma wavuze uti bizyo bosi yakina bafata nabi naravyumvise abajournaliste bidoga mugabo urabona turacari muri yese nta ngorane turi muri yese iyo uvuga ko umunsi yegere yakina bagufashe nabi komite na cyanda ikoranye ubunyene kuko twebwe mu byo tutandaza turadanza ama service nivyo ndazi ko mwavuze ngo twabigije kwambara ngo jone ngo za egre noire cyangwa nkuru nziza nyine urubanza ni wapanga umwambaro tenue du jour tenue du jour ni n'urubanza kandi tuze turavamwo barabizi tubabwiye tuti uwo muzi mwambara uku nuku nyene muzi uti muri kongere muzo kwambara umukuru w'igihugu ni t-shirt ni la coste rouge mutezo kuyambara abandi intara muza musuku abandi muza musuku abandi nivyo nyene tuvuze tuti abakiya rugamba mwara wabonye hirya yejo twarabatumyeko dukeneye ko umukiya rugamba wese yinjira azoba afite igitambara mu mutwe uko uragishiramwo barahata byajari cyo gitambara cita barahata iraja mu mutwe cyangwa usibe urumva niyo tuko turaja nta bintu byo kuvuga ngo nuze wambaye butura ndibuka harabaye assemblée générale ya basket kuri Jean Paul abantu baza muri assemblée générale bambaye mabutura assemblée générale bambaye butura icumbira iyo twoja tuje ncyo muri football kavuze uti utambaye costume ntiwinjira muri assemblée générale winjira teriteka icukora genda wamari gutura kuri entraînement ku munsi wa match ugiye hariya kuri plage mugavuze ati assemblée générale ya football ni costume VIP shushira ko rero yabizi ushiramwo inguvu areka guhinduka ni ku nguvu